Hello guys, hello bakunzi ba Top Buja News, ndongeye kora mu nsandabaye ikaze mu kiganiro ngiye kubashikiriza nkuko ari jewe mpora ndabashikiriza. Ndabaramukije aho muherereye, nizere ko mumeze fresh sana nkuko duhora tubibakorera, duhora tubaha ibiganiro bitandukanye. Ubwa mbere manje kubasaba kugira subscribe, kugira like, commentaire, share kugira ngo twame tubona ko ibikorwa byacu mubikurikirana ku mwanya ndetse mugakomeza kudushigikira kugira ngo tuzokwame twabibashikirije nkuko duhora tubikora. Uyu munsi tugiye kuyaga ku mwigeme w'umunyarwandakazi yitwa Yolo the Queen. Yolo the Queen asanzwe aba mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, ariko akaba afise amamuko mu gihugu cy'u Burundi, ariko benshi bakaba bibaza ati mbe uwo mukobwa katagaragara, mbe uwo mukobwa ko rezo sosio ikunda kumushira hirya no hino ariko batigera mubona kwitangazamakuru nko ku biganiro ndetse no ku mbuga ziwe nkoranyambaga uretse za Instagram, Facebook n'izindi zose za TikTok. Biragaragara yuko ata muntu apfa kumubona, ndetse hoba amafoto yiwe yabishize ku mbuga ziwe nkoranyambaga. Abenshi bakomeje kwibaza ati mbe uwo mukobwa yobabaho canke ntabaho. Bikomeje gutangaza benshi bivanye n'ukuntu ateye n'uburyo amezemo. Niho hamaze iminsi itari mike ariko harazunguruka inkuru ivuga ko afise tatuwaje yishushanijeko, aho zahora zagiye zirahinduka. Imwe yahora mu buryo yagiye mu bubafu, n'indi yagiye mu bubafu yavuye mu bubafu ija mu buryo. Abenshi bakomeze kwibaza ati uwo mukobwa yoba ari ikindi kintu kitagaragara kiri mu buryo bw'imyuka mibi, bevyo babimeze gute? Abenshi bakomeje kwibaza ariko ntibaratahura impamvu. Umukobwa Yolo the Queen w'umunyarwandakazi ariko asanzwe ava mu afise amamuko mu gihugu cy'u Burundi, ni umukobwa afise ataye adasanzwe. Abenshi akunda kuvugisha benshi, ariko benshi bakaba barifuje kumubona ariko batarigera bamubona nkuko adakunda kwigaragaza. Aho yigeze gukundana na Harmonize bakaja mu rukundo ariko ntivyabandanije, aho Harmonize aheruka gutora ubundi mwigeme nabo barabanye bamarana igihe gito. Yolo the Queen nkuko benshi mukunda kwibaza arahari, uwo mwigeme arahari, asanzwe ahari ariko ntarashobora kwigaragaza neza ku mbuga nkoranyambaga canke ku ma TV online kugira ngo mushobore kumubona, ariko arahari. Abenshi rero mwari mufise amadidane canke mutari bwabitahure neza, mushobore kubimenya ko uwo mwigeme ahari. Ndabashimiye cyane mwe mwakomeje kubana natwe, muzokwame mubana natwe mudushigikira mu biganiro bigiye bitandukanye, natwe tuzokwama tubibashikiriza. Icambere tubasaba ni kugira subscribe, ama like, share, commentaire na partage kugira ngo bishobore kugera kure. Mugire umunsi mwiza n'ibihe byiza, murakoze cyane.